rumva hano hari ibitaruvugwa habino onye urayibona nuko nyene ndetse mwanya ko ari bwa bindi mwampaye ejo ngire rero ibyo ndisigaye urumva no kuvuga ibi ni byose nko kwikana kama keke kinashaka kubwiye urashaka kumbwira cyane wamufise bishasha giki shakije ngerageje kuraba kweli iyi ni sose yaciye kepe ndabwira ko ndabikunda n'ubu rero vrema numva byanse kwihangana numva mbuze amahoro nasabye pasi izurabe vrema n'izi none basi kunyemye Tude, ndakuwe, jendi ngaha bakuru y'imigi. Je ndashima ahubwo wagiye. Kare kazi kare kamaze imisi kantwaye. Yakweri ingene nari ndagukeneye cyaba basi twe twikana no ngaho basi tuyage na gatoyi imisi yari myinshi. Niyo kumega nariko ndihuta. Yanyemerera gatoyi urabizi ko twamye tuganira kuva kera. Umwanya munini yatumara na je ndiko ndihuta burya aha ndiko ndanyaruka gose. Je madame yaramperefoye ngo nyaruke. Yego. None wewe de nyimba ayo matwi yawe uyicarako nyimbugi reka ndo ebana uzokumva ndagukubisa je nakubwiye sindagushaka ahubwo reka dukora akazi kabandi hamevyo vy'inkundu bireke we ntiwumva je abantu nyimba bari yigome urumva je ndagukora hama bingane unkundu njane je nanje byo gukunda nasivyo ndimwe reka nkora akazi kabandi hamundera kandi usubiye kumbwira ivyo biye zoca ubijana iwanyu hariya urumva wewe wobimbwira gute urumva we narakubare ntibikunda ahubwo rero reka no kunankora ko bose ntasanga urumva birajyana nawe gukunda utagukunda ni imvura igwa mw'ishamba none wumva no gukunda sindagushaka nsabusabe biki ko hariho muduhendera unsabusabe biki we narakubare ntibikunda basi umende basi kumbura wenda ko ndagukunda hama ntaguhenze nawe imbere gukunda kare unkunda mu kazi kabandi nsubire kugatumba ngo nikwere umuntu wenda nakora ntibikunda kandi ukazana ibintu byo kurira ngaho ucugenda iwanyu uririre none we nyimbuka ko ndaguha umunota mvuga ibyo Bomba imisi myinshi rero ashikiye ko ndaho ndashima none ndaho bapotereye hehe bro je ninga maniruka za Bujumbura urabona tweka akazi kiwacu ko duma twirukanga gose gusa narakwiyumvira ko burya n'Imana yakunda imbwa namwe ndakwiyumvira mugira ati mbe asha wa mugenzi yagiye imyaka kibaye myinshi rero ugomba kuvuga yuko ndimbwa oya Imana yicewe nijewe nubize kuva kera aje nari uvuye zaburutsa ukiri ku ishuri kwesha ewe kireni ndagutelefone yari madame Shya yarantelefone yarabwiye ngo ngende muhira hari akantu ahubwo nyene naguciriyemo none nubu nturarumwa kare kibaye kireki cyabana je ndafise umwana bro wavyaye urazi gituma ndabikubagije babuzoya mwarongoreye rimwe asabana batatu mugabo nturatubwira tuza no guhekereza base oya kare kana bari Fredi bajyaye kuba bararongoye bakaronka abana none hajya urabona ikintu no guterefone
umwana atangwa n'Imana bro. bisigura reka atawuraronka basi Je muhira ni wacu uzobora yuko ntaguhereza umwana musangira kubwira ati papa ariko aranjira wamubwiye baba warabimbwiye n'ukuri wewe ndabizi nta kintu wewe nta kintu wokora ntumbwire we ndibaza umaze ibisi utaraba statistic wanje yabura aba statistic birashoboka ariko kubona hari umubebesha birashoboka yitwa Niyela mugaso yiwawe reka none yoba muhira atari wanje nigenda murasiona nigenda murisha byose oya nimba ari uwo muri famille kwa madame wawe no sha ndavyemezwa gute kari wiwawe oya ndo dari muhira abaruwe oya mugabo nyene tuvugana ukuri nyene aziko tutigera tubeshanya kuva kera hamwe uraronka nuko nukuri ndagusaba nukuri ndagukunda ibe basi nzokora ndagusaba nukuri ndagusaba nukuri simbona Nagaruka basi tuvugane mukebo nawe urira none wewe basi kuko umuntu none basugomba bigende gute urumva rega biragoye ibyo bintu byawe birimo akantu kakapirigiye none basugomba bigende gute yabeshaka ko mu rukundo amabigende neza newe je kambaye ko kweli ingorane za problematike ndakuba urukundo yembe kuva cyari urukundo je kambaye bimeze rero bro ubuzima burya buragoye ndabona urabona naragize mariage umugore nyene turabana tumaze imyaka ine urabizi tubanye bazirikira kuri 5 ego si kuvuga ati ngo sivyara cyangwa umugore ntavyara kibazo twese twahuye naco bari yaduhaye ikonji iyo myaka yose nta mwana twarose twaragiye kwa docteur avuga ati nta bugumba mufise ibintu bimeze neza ubu rero turindiriye isaha y'Imana nigera tuzoronka umwana tutamurose naho nta kibazo tu rero muhire wa mwana nawe nariko ndakubwira umwana nagiye kwa adapta muri orphelinat ntamutunze arahamaze hafi presque 2 mois ari gaho oye nta kwidoga tu yego nuko bimeze ndumvise ibyo mbwiye byose shaka naho bimbwiye byose kwere ndumva naho wiza nawe nta kintu kwere nta kintu gutebwo nta kintu nabarinze baterege mu ishuri hajya nyene ni kubera nyene wewe wakunda kutugura ibitumbura twatukwizera kandi n'ikindi kintu deregiteri mwara abana hajya urumva basi ndakubwira n'abadogiteri naho ubemera nabo nyene ntavyo bazi babizi gute nabo nyene bashobora kwihenda ahubwo wereka ndagukorera umuti ndakwereka je ndafise bogare y'umupfumu igukoreje ko ubwo nyene ukumugoroba ushikutera inda mbere neza na neza ngira namezi 9 ntiyokwiruza ubona umugore avyaye areka je udakuza naho ubugombi y'amahasa y'ubushuri yareka izo competition uragomba kuvyara batandatu basi ubu wa kabiri wandikishije amateka yareka ivyo bintu sindiko ndavyizera tu wewe namanda kubwire wabwo we ntukinyemera none je deja sindavyumva madamu wanje arasenga kandi kubasenga sinumva ko twoca tugendera mu nzira z'abapfumu naho yoba avuga ati cyo byara batandatu nta na kimwe wewe gusapfa kuronka umwana ega nawe nyene naho bakoresha bijya by'abapfumu ega nawe nyene Imana yabishiramwe ukuboko ishiramwe umutire ashiramwe ukuboko ati kandaguhe na wewe Stiven wapi gihunda reka ndakubwiye we naheruka usenga none muri no bisi ugiye ujumbura vraiment bamaze kwiyumvira inzira z'abapfumu yuko ariho tworonderera umwana je niyo n'umuti nano numvise ngomvye kukubwira kubera urabona na bantuze bose barafise abana barasohokana none gashawe umuhuriye hamwe basohokanye n'abana babo ega natwe gukwizera kurashobora kutunanira tukiranda rimwe na rimwe bro so kuvuga ngo narataye amasengesho Imana tuma twayikoresheje muri byose bro sino kwagira kandi sino kwemerera icyo kintu ndavye umwana nadabuse muri orphelinat ngenda mukunda kandi none uwo wadabutse uwo ega numuryoherwa nk'uwo baravyaye nyene urumva barundi avyaho n'ahandi ni nk'uko naje wontora ukanjana muhi wawe ukatagaburira je ndamuryohererewe sinumva vraiment sinumva amashure sinumva kwe
je narinzi byo ko bitogushikira wewe twiganye ahenze ko bishikira abantu bakize hariya badatahura agomba kumbwira ibyo wewe vraiment n'umwanya mbona nawe utakari je ibintu byo kumbwira kujya kurondera umwana mu bapfumu bro ni ngaho nayo uciye ubwenge bari je cyengenda sinzi wewe yo ari kuragira gusa kare basi na jenatera mbandanya hiyo wadaye utoze basinze umenda kugurira amagambo no ebyo kujya mu bapfumu hasi nkuko nyine basi nyine ugumurira kabanye kose ngo ndakukunda nteje ugomba bigendwe je numva kambaye ko kwe ngaha dore nabigenza ubwa mbere wambye ngo dukunda ndere muhiri wanyu iwacu naje muhiri wacu twokundanira aho nyene je narakubye ko nagukunda wewe urumva tuzane ibintu byo kurira nanje nkahita numva ubuntu bwo abanyenka bwate je ngambenga no kwemera gusa kwemera biracyango werera ibyo bintu ntabwo wewe urabigumya hama nje nzokora hageze ko dukunda sibyo hama bigende neza Kevin ndagusabye basi nje narakore mufise ubwenge nk'ubw'igihere we nama nakubari urumva uraza je nagukorera kugije naje kambaye utanisubira mu rugo mbona amaguru basi ndagusaba basi tuzoze basi urumva nkaho mu mama kungene bice bigenda urumva ko kurenza umbwira ati ntuze kukuraba muhira urumva wowe ntuza kukuraba muhira gusa basi ntabwo kubunda ntuza kukuraba musa bisanzwe sure uri sure ko izoza je nzoza ndireti kandi urumva unyitega ahubwo uzoba urategura ibintu bishasha nzocura we nzoza we ntugire impuhwe kandi neza sawa ubanza ugenda hariya ukibanza hariya mbe ndabandanya ibindi ngaha sawa urabona rero je ikintu cyatumye nakuzana ngaha urabona bosi hariya oya naya bosi hariya ntawe uriyo rero je reka ndakubwire je inzira y'Imana katubayeko we ntumvise ingene aguma avuga urya ntana kimwe muri kiri urampenda nakubonye umviriza naho kiri utanguye kunyikura sheri oya umviriza basi kubera je ndagukunda ukunyene urumva basi tuze turakundana mu gahinga kubera handi mani ko Imana wabonye jurana nkubu abose ntiyadufashe na bose hajya sinzamenya yabyumvise sinzi nikaga hoga kadusakuriza cyane umvise abipfuze numva urutima rwose ngo bwa urumva cyamvuga ati aha rero impaka ndamuzanye numva nakuzanye ndiko ndayo kinanze mbere ko yarabibonye oya ntiyabibonye gusa urumva kubera none mugabo ujya boss nyine aje ari kubera mbanzi ahantu abari buri saha yose mbanzi ahantu abari ntashobora kudufata je kubera nagukunze ngene je ibara oya urana nkubu basi ndakwereka kubera urana muhira hajyamba nakujanye ananda twasigaye turi abana babiri je ujya ni mutoyi wawe ana nkubu banyirukanye ngatwo tujikika wangu na mutoyi wawe urana rero wewe tubigenze gahoro basi tuze turakundanira andi hantu sivyo ngatuzora mwese turakunda gusa nyine dukunda niyo mwike ntanaki we tuze tugikorera suko nyene amaburya rero twaganiriye kera ntibagiwe ko bateje ufata rero madame kubera atabari hari cyo usanga yemeraza abagabo ntibakunda kwitahira ariko kuko yaba twahuriye nk'ahantu ku kabare runaka nakubaza tufata iki none ndakuzimanike gafurusa ndakakuzanira mu kirahuri cyane kazana mu kirahuri oh Mr. Scare yego senda kuona kwe kabisa ndashima Imana nawe uragenda ugapotera ibikorwa by'Imana bangu bigenda bidutwara banani hatara abantu twihaye murimo oya gusa arahita uza kugendera abashitsi kwe nangorane kiriro kusuka kwe numugore sinzi yakubitiye baje shawihanga nangorane kabisa rero yandi makuru rero kuri turashima kabisa aho ni byiza kayahagurira ego mwakoze
namwe ngaha muvuga amakilo sha cyane sawa ko ndashima uko biri kose gusa rero hagenda mu telefone nari ndagukeneye urabona ibisi yari ibaye byinshi cyane kose ndagwa yubira mbe bashujya mutaba tuzokongera kubona rya urabona kubera impamvu z'akazi usanga ndi muri ibi dose akanya naho dimashe ndagenda nkasenga nkacyavayo ugasanga yende mu rugo ugasanga naho barankeneye hasha ugasanga ni hatari gawe urabizi kweri ujya mu boss naho aguma avuga ibintu byinshi abazuye ngene wambwiye yuko butazompe nzopfume muki we naka we wumvise boss amaze wanyingena yari yakaze honyene Jumba yakaze ne boss ni waguteye ubwo oya namenye ubwo bagusumba bijya bintu nagusetse anza gusumba bitangwe gusarika nawe cubije ndakinga esheri nawe nawe umenga hari impunzi uzokira kutame bantabi urumva sinzoguheba gusumba dukenyure kandi turi ku kazi rero dusubire kugumuhora si wewe wokumunkora ko bose acha dufata wowe umusumose atwifatiye dukoranye ko rero none acha habi urumva gukorana kerega aho gukorana kana cyane mwakana nacu reka tuzokundane mugabo dukunda mugabo muri gihe bamugo cyangwa boss nzamumbira nagutera ubwoba na gato none kamwene data eko kuva nacagiye n'ubu ntimurara kumubebe kareka sha no ikintu cy'umubebe ndabigutuye n'umutwaro wo gusengera yakine no gatano bikurahe mugabo ndashima mbana yene yaranyukuru y'amaso tuganira na madam ndamusaba ko tugenda kwa Dautumana muri offer narabigundira sha we ndavuga ati ko dufise umubebe mugabo so twivyari ariko nko kusenga kandi narumvise amakuru sha ngomba kuba diakoni mbega ari diakoni ni pasteur gira abantu bo diakoni muradusenge kandi ndumva namwe ni byiza kabisa sha umufise urugo rwiza kabisa mwaragihurije ko umwana ubari ngaho kwe twaragihurije ko hama nawe ndavuga ati amavuta y'Imana kubiko kwe kabisa Imana ishimwe uzabasengera ndumva amavuta arega azoba yiyongereye utoca ushishikara gusengera turo mu bebe urumva abagenzi bose oye duhura none Stiven ngo turaronka mu bebe Stiven kabisa iyo ni kirekire ndumva yindi ibibazo bibaye byinshi ariko mbara ndazaye mu rugo vraiment uzo nababwiye tubariho mbega ariko ndababwiye ati uye mbonyite papa niye kabisa Imana ishimwe rwose ego wewe sheri wewe wigituma ndakugira uri kurampinda none kene nsubira mu rugo mbona amaguru we nejeri waje tuzojana je kurana gukunze aho tuzoja uzogenda tujana gusa rero sheri wewe ufise ubwenge ngihe ntaje nakukundire ati ndatanguye tu oya nakari gaciye urumva rero sasa tuzomujeye sivyo tuzogira nkuko kutipike twige ahubwo rero twizire ukafika wanje kiyago naco ngo gisumba ikivi ego rero ikintu je burya rero nayenda gutumeye ko rero hari yego ndabona urya muhungu wawe Rambugi urabona yuko ariwe wamumpaye ndamuhereza akazi nkuko twakuranye kandi twakoranye ibikorwa byinshi cyane rwose ego kabisa ndabizi ariko amajambo mazi iminsi numva aho hanze sinzi yuko nawe wowe ubyumva sinzi na kimwe ngo turya muhungu wasigaye ari umutingaye nyamara rimwe bitwa abapede Vrema Company uno munsi ndiko ndaraba nko kuko zidashobora kwinjiza nk'imiliyoni 6 ariko kuno kwezi guheze kumva ivyo bintu bataguye kubivuga miliyoni izi urumva zine zose zarahombye motive uko nukuri abantu bose oya makoro yose ndahakira ku pa telefone ati bosi Company yawe ko twumvise isigaye irimo ibintu bitandukanye binebe mu mico y'abarundi atabirimwo ngo bimeze gute rero naje higa gusa je sindababona ndavyumva mu bakiriya biwanje iwanje urazi twebwe nyene twibereyeho turi abantu b'Imana basenga ariko kabisa amakuru natwe aduca mu matwi ivyo bintu biraza ariko twe tubifata nk'ibintu by'isaku urumva nyene nta bihamya tubifitiye ariko ndumva umwana yabaye nabi ndumva byo abimeze nk'uko ni birebire kabisa none nawe uri umuvyeyi kabisa ibyo mwana namuguhaye ndakwizeye kuzafasha kurera kurabona yamaze n'amashuri akiri umwana muto cyane nasi niriwe ndamushira no kuri kaminuza
rero umwana wa mama ufashe nawe kurera urandabira mugabo ntaguciriye umaze kuvyumva ko ivyo bintu bari muvuga ko muri quartier ubayemwo cyane ni ukuvuga muri quartier hariho umunsi navyuka afise intege nke umunsi wa Mungu numva ameze nabi hanyuma nirwa muhira ndatembera gato muri quartier ndavyumva ariko nta bushobozi nabihaye kabisa ubundi munsi mvuye gusenga na madame hari umuhungu urumva tweretse ngo arabafotoye ku mwana w'umuhungu we sinzi ko ari uwo bakorana sinzi ko ari uwo mu rungano nyene ngaho aratwereka foto ntarakandukira kuko naciye ndamuha nimero ya WhatsApp azokanubikire nk'umunsi wa karindwi noguha ukaraba nawe uwo muhungu ko umuzi bagendana ariko kweli nta cemezo afise kabisa muta ibintu biragoye cyane rwose amabara nagendanira nkavuga ati mana meretse umwana mugabo cyangwa bibaza ciyapfuka ameze nk'uwo wawe usanga ari ibibazo bikomeye cyane ariko kumbure ngo ubyara nabi ugatukwa n'abako niko nkunda kubyumva kumbure kuba bagomba baguhereze ubudiyakoni shishikara umusengere ego nake naho ndabafise amavuta make je nzogufasha gusenga kimwe gusa ico mbona coco je sinzokwemera ko muba bomba nzohitamo kumwiruka ariko kumbure ntawe utera ibuye ritararenga Stiven reka fata umwanya wo kumusengera urya mwana kumbure kimwe Imana tugaragariza ivyo bintu canke muhindura nico mbona coba ciza sawa reka tusengere kumbure bizogenda neza aha niho ndumva amazi agira n'inkombe cyane gusenga kumbure byose bizogenda neza yego kabisa shimba rero kabisa urabona ugiye batanakugaburiye bari kureba bakaguhereza ntangorane je ndabona ibintu ni sawa gose kabisa Imana ishishikara kubahezagiye cyane buke gusa rero umunsi ubesha zorabutsa ne madamu wawe ntangorane kabisa je kubera kuza hariya ari usanga ari hatari birabagora ariko wande umunsi ubezotsa gusa rero uzobazutse madamu wawe ndo waje bamenyane kabisa tuzobotsa bizogenda neza karibu rero yego murakoze kandi natwe bizogenda neza avuze ko mutamukiriza ubisanze bari mabandi yako yego kabisa nibyo karibu wow karibu gusa meze neza karibu yego amawe wabibonye je ko ntabeshya ndabibonye kweli jamba ndiseriye jamvuze ikintu kesho ndiseriye ntubibonye kandi merci ndaryohewe none tubazimaniye jewe jama amakosa ingorane urabizi kubera ibintu tukuma twanyoye ni hahandi je n'amazi ngoma nanyoye nta kimwe ndakuzanire none cyane hari bikwereza sawa hashe nawe uranyarukanye karibu none biri guterera sawa kwera hanguma ndakurabira turabizi ko ntakazi ndabizi fe kamaze ndakurabire mbe none ayo maze kakana Chamenga muyashira mu ifi ko bwenge nimbari niyo nenda yakuye niyo mpamvu akanye ashaka ko rero bishasha gute bishasha nyine nenda gukumbuye nawe nawe je n'icyo twamande furanya abanyamwaro mu Toma ndagukumbura umunyawe cyane none ntaje none ko yeri none aha niho hari wenyine rero nije ndari je nyine n'abisobari nagiye gutembera nta papa wari mbe yo aha nkubaje aho usanga yo harira kandi bana n'abandi okay none nta bishasha rero mfitiye kuri vraiment urabizi nyene
nukuri kintu numva gishasha nakubwira nuko numva vraiment ndaryohewe urumva ndaryohewe cyane ko nawe nyitabira ndebe burya nawe nzi ngo nuzi nukuri mandayinezerewe rwose kandi merci neza cyane. jewe urebye ndi umwana mwiza bose ntabwo ari jenzonze ujejere gari kumuma nyene nigirisha utuntu kugira watse ngo jese niseri kwero nabibonye ntumva ati mpakanje uyu nako ndakora kakazi kwa wa boss hari ibintu byafukufuku bararangije bisinye nawe nacha kugira nze ko kuraba chenandi wana nache kadwana nawe usikando arere oya nawe ubona naje nambaga sengre konye nari kuza niruka bana nakimwe nabona atari sawa no wewe ati mutanga ke kumumbembere tsare habizoragira neme kuno ndabibona yatani hatani koko irasha none rero ndajyaho kweri kebe no kubona umwe yamazi sinazi ko ngana za kubikora no munsi indoto zanje zose nsagana neza kebe ndajyaho nukuri sinzi nimba kugura moto mukabona kumwe ni mezi kandi nyene ndashimye cyane mama kebe yazi kibazo mfise kebe nukuri ubu kurenze sanga muhira ndaryohewe cyane sinakumwe nawe duhurira mu baraje tuganira ku kazi nkakubwira ingorane mfise kebe nukuri kubikora nukuri ndakunda sinzi nyene urabitse nyene bijyana kuko umuntu akunda Niera sa nyaruka ngaho uri mu biki we iyo hanze ko gishobora guhamagara n'uwitaba nta nuko wishura akagari sigo ufite wa mwana ujya mu misozi ugiye kumbona urabyumva wagejeje aho utagiye n'imbere kwanza uratugahagarara hejuru hasi nigo icajo hasi za kunyicarira mu nawe nako twakwicarana na wewe eko hama kumbwiye ko nkunda ivyo ndavyumva hama ntanumvise umbwiye ngo wahorura utaryamye ngo ntiwahorura udasinziriye uno munsi ngo urasinzira none mama ko nk'ubu je ndakubaza nk'ubu yego basuraza uno munsi baza kuryama none nk'uwo nkunda urukundo nyabakibaza hawe uvuga ati urukundo jewe Deborah nkunda Kevin n'ubu ni nkuru Kevin birahije kuraba n'ababizi nkunda ngo tabitaye bwashika n'uje mu rukundo ngo ayo urukundo basi napenda gukunda ni kwa rukundo mba nifuza kuba nataho hafi yanje kuko ni mu mutima wanje Kevin nukuri no kugira umutima wanje wakenye impuzu inzara iki mugabo je nanzi byose nabikena mwana isi nakibazo nukuri vraiment please d'accept nukuri numva ubu nuko nabivuga Kevin ndakuba shaka cyane mugabo kutatsubona nukuri ndakubwiye anake ubu nayo imvura yoga igasenyera inzu none ushaka nkafasha nk'umuventura kameze gute nukuri numva yatatse birabe mwaye kwera ko nyene nacyo cyo okay babere nukuri nawe nawe kwera urayobe cyo ntugumubwira kwera ashi ni hatari mbe umwenyereye gusa namusinza kurara hejuru mbona wewe kitana mbona ko tukumwe na wewe chawe je mbona je ntungirire navyakwe ndenge ndakugororera neza kuka chiboro yakwena nahandi ni hatari Kevin none sinzi mbwa yabyikunda twe kwigumanira nyine oya urumva kugumana ntivyari bibi gusa urumva akazi kabandi hari yarega mikora neza yo kiti
ubu ikintu cyo womenya utegereza kumenya ko uvyuka mu gitondo ukoza ivyombo ugakoropa inzu hamukara n'impuzu zishafuye ukazimesa uravyumva reka niyo ndiko ndabwira nunyumva utegereza kumenya yuko ivyo utegereza misi yose kubikora ikiri womenya suye gusanga bicaye ngaha mu ntebe uri kurara ama televiziyo uzombona jewe wondiwe shawe nawe kweli wena shawe kweli uranayo yembe genda rabukuntu uri kuravuga ubuntu bw'ubujambo urashira mu rukuna ugashije kwera ahaje naho ni isarisha bizorangira nenge rero kukwankira se numva ko no kwankira cyane no kwemera gusa rero kuntu ndabibona jengeye kuyumvira wenzo ndaguhicegera ne ndaguhinyisha nziza nafashe nukuri prema mainda shiri we gusa wewe urarema wenda sinzaguhinyisha sawa we lindira ndazizobibona uzobona ati payike byayo cyane nambari arabigendeye genda hano muri sawa okay kumva ni sawa kweli mbanjohewe shayego kwero mbarengere bimeze cyari kangira suje kuri kakazi kawe nawe urabe kandi urakoze nawe uragize neza gushima abo rero niba namerekeza ushikana mwana nta kibazo tuge usikufa tukwekega hano birangira hatari ni hatari ubu ikintu cyo womenya ntegereza kubaho je nk'umwamikazi uteka icyayi mu gitondo nzanira nkana ungaburira suye gusanga ngaha muri salo n'umugabo wanje ngo muriko murakina za mayayaga umye kutari umwana we wanje ivyo vyibuke kandi ntunavyibagire uravyumva urya siso wawe cyane umugabo we wanje jewe mva no mu maso ni ngoka nyarutse